baramukije bakunze ikinyamakuru wifi sport aho muhereye hose nongera ndabaha nikaze mu makuru y'inkino yo kuri no munsi aho tubateguriye byinshi kujanye n'umugwi intamba mu rugamba ije mu mvani rya Wilfried Rambona ariko sindije nyene ndi kumwe n'abandi tukaba tugiye kwasangurira kujanye n'urukino rugiye guhuza umugwi seruka gihugu Burundi intamba mu rugamba n'umugwi seruka gihugu wa Cameroon akaba zoba wa kane genekezo ya 9 mu kwezi kwa gatandatu 2022 igishisa 9 ku kibuga Benjamin Mkapa mu gihugu ca Tanzania akaba ari ubundi ugiye kwakira imbere yuko dutangura banza mukore partage share kugira ngo abagenzi bane ntace gucibana kino kiganiro hama mukore sabone kuri page ya Wifi Sport byimve byanyu n'intangere jya muri commentaire wandike cyubona cyo kuvuga kugira ngo Burundi bushobora gutahukana amatatu imbere ya Cameroon ingumini misore namdero mati kumwe no Ubusesanguzi ari bona babwiye katuyidondore mbega bakita gute Cedric Kwizera siyo wenyene hariho n'ubundi mbe nawe bakita gute bayibahe Vianney ugira gatatu ari nawe wanyuma reka nawe twidondore bakita gute nawe Shara niyo nkuru baramumenyereye muri Wifi Sport n'abantu musanzwe mumenyereye ndabibutse ko Cedric Kwizera asanzwe ari umumenyesha makuru w'ikinyamakuru Sport News hose Vianney bayubahe nawe akaba ari umumenyesha makuru w'ikinyamakuru Sport Platform nibagiye nawe Richardson canke umushatsi mwite Richard niyo nkuru akaba ari umumenyesha makuru w'ikinyamakuru Rich Sport yuko tutangura no gusesangura urukino rwa Cameroon n'u Burundi ikatwanza bamenyeshe ko turi mikure risanzwe rigizwe n'imigwi itatu aho mu Kenya usanzwe baravuye mu bivanye n'ibihano bafatiwe ni ishyirahamwe ryo mu mupira w'amaguru ku isi FIFA akaba ariyo mpamvu tuba turi mikure n'imigwi itatu gusa akaba ariyo migwi sindi ni Burundi ni Cameroon ni Namibia nabamenyesha ko mu rukino rwa mbere Burundi maze gukina gahuye na Namibia banganya igitsindo kimwe kindi urukino rwagwanye cyane tubona ko Namibia baronse igitsindo cya mbere ku munota w'10 Burundi buza kugombora ku munota wa 87 bayifashijemo na Bimenyimana Bonfils Caleb aho tubona Namibia yatsindiwe n'umukinnyi Peter Charolire n'urukino rwaranzemo ibura ry'abakinyi babiri aribo Yusufu Nyange n'uwo twakwita kizigenza mu giseke gihugu Saido Berahino ariko mukinyi Saido Berahino amaze kwishikira akaba ari ngaho muri Tanzania gihugu ca Tanzania gutegura urukino rwo kubahuza n'igihugu ca Cameroon ariko babwira yuko Cameroon nayo nyene isanzwe ifite ibihangange bya ariho biri ni Andre Onana umunyekori wa umugwa Jackson Amsterdam hariho Karl Toko Ekambi asanzwe ari umusatirizi w'equipe Olympique Lyon mu gihugu cy'Ufaransa hariho na Choupo Moting umusatirizi wa FC Bayern Munich tugire ku ruhande wa Cedric santumenyereye ibintu byo gusesangura kurikana umupira w'amaguru hafi n'urukino rugiye guhuza imigwi isanzwe idahuje profile mbega n'igiki ubona kekogwa n'igiki cy'inyanirwa ku rundi rw'Uburundi kugira ngo utahukana amanota tuko muyoge kino bamagenda bagifuza je kuri ico kibazo umbajije kucokogwa canke ico hinyanyirwa kugira ngo dutahukana amanota imbere y'igihugu ca Cameroon icyo novuga cyo n'ibintu bitoroshe n'ibintu bigoye kuko waroje kubivuga uravye profile y'umupira w'amaguru hagati y'u Burundi na Cameroon bana yuko ari igihugu ca Cameroon cyadusize cyane cucu novuga yuko ari igihugu muri bya bihugu by'umupira w'amaguru duhereye ku ndongozi zabo tugahera kuri president wa federation yabo Samuel Eto'o turavye amateka yakoze akaba ari we yifatiye mu maboko umupira w'amaguru wo muri Cameroon urabona yuko ari umupira uburimo motivation ikomeye cyane kandi turavye no kubakinyi bafise tukaraba abakinyi bafise n'abakinyi ba professionnel bakina muri ari amahiganwa atana komeye Buraya duciye tuzare tukagiranya n'abakinyi bahi wacu mu Burundi usanga umukinyi wa mbere twemera tuziga ko ibintu byose akina muri Yanga muri Tanzania urabona yuko ari imigwi ibiri idahuye na gatoya itandukanye cyane ni bya bindi rero tuvuga duti tubonye Uburundi butsinze Cameroon inkuru izoyibonetse kandi azoba ari bitangaza bibaye ariko kwicura rumbagije nubwo biruko mu bitangaza nyine birashobora kuba mu mupira w'amaguru bica bigenda gute rero cendugira kuco warumbagije nk'icyo no muhanura Jimmy cyo yokora no muhanura ko yotegura urukino akagugurura cyanda bivuga mfatiye ku rukino rwa baheruka gukina na Namibia burya rujya rukino ku ruhande rw'iwanje narabona amanota 3
kuko ni Namibia turavye gukina umupira twarayisumbye. Ni Jimmy rero ubona ko ahantu hambere yiciye umugwi ariko urutondo rw'abakinyi 11 batanguye mu kibuga ubona ko yahihendeye gufata uyu mukinyi Cedric ukamukinisha nimero 8 ugafata Sudi Abdara na Bonfils Karebo kabatanguriza rimwe mu kibuga kandi bose ari abakinyi bakina ku nimero 9. Sudi Abdara ugaca umuhengekera ku nimero 7 bana hajyari yishe 11 de départ yarabishe. Ni cyo ndamuhanura rero ejo rijya kosa yakoze ntazorisubire kuko twarabonye Cedric yari yacanganikiwe yakoze amakosa menshi cyane ari hagati mu kibuga. Sudi Abdara biranka cyane ku nimero 7 kuko si yiwe rero ni umumenyereza ejo yokina agategura abakinyi umukinyi wese inimero yiwe shobora kuvuga ati defense yireka kujya Ruco na Fere nivyo Ruco akina hagati mugabo kubera ibura rya Yusufu Nyange nta kundi yari kubigenda nico gituma yakinije Ruco ujya yoguma ko yanakinye neza twarabibonye mugabo kuzindi namba nka Cedric tugarutse mbere kuri Cedric urabona ko yagize imvune mu rukino rwa mbere mugabo avuga yuko ejo yarakoze imyemenyerezo hamwe n'abandi rero gusubira kumushira ku nimero 8 kumugwi nka Cameroon si byiza hanyuma amaze gutegura urukino agategura abakinyi 11 batangwa mu bibuga beza ntazozibira kuko umugwi nka Cameroon uzibiye ubu uhaye uburenganzira bwo kuza kugutsinda. Ni Jimmy azokine yugurura urukino twarayibonye mutombora akina na Gabo yaruguruye urukino Gabo turakina nabo nyene bara buryo umugwi usatiriye nabo nyene uragutiye uva inguvu zo kugusatira nazo nawe wazuce zigabanuka gatuma nabo nyene bashaka kwimvira kuzibira bongera bataka nivyo kuko buryo umugwi uje kuwusatira bakabona ati uyu muntu areka aradusatira nabo nyene baragira cyaciyumvira ati uyu muntu tukamureka araza kudutsinda aza kudutsinda atubuze intumbero dufise nivyo rero ugiye kuzibira nabo ubu bahaye inguvu zo kuzagira kugusatira mvuga rero Jimmy ntazokina umukenyuro wo kuza kuzibira cyane ahubwo azokugura urukino bakine kuko nawe nyene amanota 3 arayakeneye. Ni Cameroon irakomeye Petura yize ifise abakinyi nka ba Chupomoting ifise ba Tokoe Kambi ifise bangwisa hagati mu kibuga twebwe duravye abakinyi dufise mu kibuga nivyo Gayere yakinye urukino rwiza muri kuri Namibia ariko yari karahura n'abakinyi abahe hagati mu kibuga ubazo bari karahura n'umukinyi yagwisa akina muri Napoli nyimba ntihenze turamuzi n'umukinyi ameze neza azo bari karahura n'abakinyi imbere batokoye kandi ba Chupomoting urabona yuko ari ibintu bitazoba byoroshe nuko rero mvuga yuko yo kugura urukino ntawe uzi by'Imana ikora turashobora kuronka inota rimwe canke tukarutsinda nkuko twabigize kuri za Mali tukabigira kuri za Gabo ntawe aravyiteze cyose birashoboka mu mupira w'amaguru iyo basomye urukino karotegura neza. Urakoze cyane Cedric tugende kwa Vianney wewe kugira ngo amanota tutashobora gutanga mu gihugu cy'u Burundi cyane ibyo notarimo kugira ngo urukino turutakaze muri rusange. Je nanje icyo novuga sinoja kure y'ibyo mugenzi wanje Cedric yaje gushikiriza kuko ni Burundi bisanzwe tuzi mu mahiganwa atandukanye kandi ugerageje kuraba igihugu cyacu cy'u Burundi abakinyi bakina ku mugabane wa Buraya vraiment barakina yo mugabo ntitwabagiranye n'abakinyi bakina muri Cameroon kuko Cameroon ni igihugu vraiment gifise abakinyi bakina ku mugabane wa Buraya kandi tubona babyigenzamo neza uhereye ku banyegoli bose. Rero novuga nti ku rukino rw'ejo nuko umumenyereza Jimmy Ndayizeye iyo bariste ikomeye yotanguza mu kibuga abakinyi bose turazi yuko bashoboye gushika aho Tanzania bose bazoba bahari bakwiye. Rero nuko yoraba abakinyi botanguza bakomeye nanone byamuhaye inguvu kuko ku rukino rwa mbere bakinyana na Namibia kubona baragabuye tugerageje kuraba rya rukino muri mite ya mbere Burundi bwari bwananiwe ariko mite ya kabiri arabikosora neza umumenyereza Jimmy Ndayizeye barabasha gukina barerekana umupira ukomeye mbere baraja hejuru no kuri possession mu kisha kabiri. Novuga nti rero ziya nguvu yakoresheje muri Namibia ahubwo yongereze kuko yakoresheje inguvu nyinshi tugerageje kuraba na hariho n'abakinyi batari bahari tugerageje kuraba Kizigenza so yari rero novuga nti agiye guhura na Cameroon ku munsi w'ejo Tanzania kuvuga arabe ivyo kosorwa kuri rya rukino rwa mbere bahuye na Namibia abo bakinyi arabe umukinyi amushire kuri poste yiwe asanzwe amenyereye asanzwe akinako nta kidashoboka ngo umugenzi wa Cedric yavuze mu rukino rw'umupira w'amaguru byose birashoboka ariko ni igihugu cya Cameroon tutibagiye vraiment muri kahise canke turavyo niveau de classement FIFA ni igihugu kiza imbere y'u Burundi ariko byose birashoboka mu mupira w'amaguru. Urakoze cyane nawe Vianney ku cyumviro cyawe kiza uterereye urugamba Burundi burakomeye nawe niki ubona cyokorwa cyo kugira ngo Burundi dushaka gutabukana amanota 3 canke iryo rimwe kugira ngo basi ukino ntutakare kugira ngo tugiye cyizere cyo gushika muri kane ya 2023.
Abo jisho mvuga icokogwa sindi bugaruke ku match ya Doge na Namibia. Cedric yabigarutse ko wavyumvise ariko sinza kuja kure y'ivyo yapfutse, ariko hari ahantu hamwe turaza guhuriza Cedric, ariko byane numvise mengo hishi turahahuriza. Abo jico mbona ku match yejo bwa mbere na mbere reka manze mvuge ati felicitation ku mugwi ntamba mu rugamba kuba Bonfils Kalebo yari yakenye ntiyokinye match, ariko twabonye Saido Birahino Kizigenza yamaze kwishikira muri Tanzania ariko arakora imyezo hamwe n'abandi, umva ni nguvu nshasha zongewemo. Sinzi nahantu navyumvise bavuga yuko ngo yari yababwiye ati je ni mubanze mundeke match ya Namibia sinze kuyikina, sinzoze gukina match ya Cameroon, aramubwiye ati ntibizokunda, ariko mu nyuma waboneye Kalebo aronke igakarata itukura bacha bashobora kumutuma ko bashobora gucaza kwifadikanya hamwe n'abandi. Ariko rero cyo mvuga ku match yejo Cedric yavuze ngo Jimmy ntaze yugare match, ariko je bwa mbere cyo mbona cyo gikenewe ubone kubanza bwa mbere agakosora liste de départ, ko twagiye tubona ku match na Namibia liste de départ yaramugoye. Ubwa mbere na mbere match igitangura akabanza akugarukina, akabanza akaraba ati eske ntoziko turakina meze gute, akabanza akamwiga match, akabanza akayuga nagiye kuyugura hakiri kare, aruza gutsinda ibitsindo byinshi hakiri kare, muzoro umanya kuvuga ati nawe wamaze gutsindwa byinshi umanya kuvuga ati nanje ndonere kuno tsinda. Ngo cyo mbona minota ya mbere yobanza kugara match, akabanza agasoma ati abatiko turakina bako bakina gute, akaraba kuno beko baramwataka, abone ko amushira ko pressure avuga ati eske ya match ndashobora kuyugurura, nibyo ndabona abantu birashobora kudukina bose turakina, ariko avuze ati yugure match hakiri kare, aho dusanga baje kumutsinda ibitsindo byinshi birengeye. Ubwa mbere na mbere ibanza kugara match gatoyi hama kaza kuyugurura mu nyuma. Ariko icyo mvuga kuri Stade de Paris nivyo abakinyi benshi nka Cedric nivyo twabonye naho yagize imvune yagarutse mu myimenyerezo n'ikintu ciza, ariko sindisire ko ari Cedric wa wundi twabona kuri Gabo, sindisire ko ari kuri Cedric wa wundi tuzi kina match fresh, ariko kuba afisa akagorane umva nawe ivyo n'ibintu mu binyeza segezwa kwiga ko karaba eske nashobora kumutanguza. Ariko reka mvuge ku kijanye na Jonathan, nabonye yagize kabazo mu muryango, eske Jonathan ashobora kuba ari wa wundi nyene ashobora gutangura mu izamu bivanye n'ibibazo abayifitiye mu muryango. Rero Jimmy naho guca avuga ati eske ko Jonathan nivyo n'umunyezamu twemera afise kabazo mu muryango, ntibagire ko yufise ingorane no kubikorwa biraboneka, ifise ingorane kuko biraboneka basi no mu mutwe ntiyumvira neza nk'ibyo ngiye gukora. Nivyo eske arashobora gutanguza Onezime canke aratanguza Jonathan nyene nkuko arabikora, ivyo nibanga ry'umumenyeza ko nishobora kumwinjirira naho ategeza kumenya ati ndavye ko Jonathan ameze, kuko ndazi bari kumwe arabona atameze uko eko twabonye akora imyimenyerezo, ariko nisindisije ko mu mutwe ameze neza kuba yashoboye kuba abura umwana wiwe. Rero match yejo amahirwe je kumbona nivyo Cameroon n'igihugu gikomeye, amahirwe menshi ari kuri Cameroon, sindi wagarenga kuri page ya Wifi Sport mpenda abantu utashobora kuza gutsinda Cameroon ni ya football nyene, ariko usesanguye Cameroon iri hejuru yacu kudutsinda ibintu biboneka. Cedric yakivuze ati hamwe twotsinda Cameroon niho yo bibaye inkuru, ngo Cameroon kudutsinda nibaza nta majambo menshi yovuga, mugo tukayitsinda amajambo menshi azovuga, ariko reka turindeze dushobora kwitsinda canke tukagaburira bagatwa inota rimwe natwe tukatwa irindi rimwe, reka turindire. Igihugu ca Cameroon gisanzwe cigenje neza amace cyane mu nkino zagiye gikina mu mahiganwa mpuzamakungu yaba amahiganwa muri Afrika, aho tuvuga mu higanwa rya kane ya 2022 ino mwaka yabaye mu kwezi kwa mbere no mu kwezi kwa kabiri, aho tuvuga aho vyigenjemo neza agira atsinda imigwi nka Gambia itsindo 2-0, turabona ko yatsinzwe muri demi finale itsinzwe na Egypt banganije ubusa kubundi gitsindwa ku mapenalty, naho nyene urumva ko ari afenziza yakozwe n'ico gihugu ca Cameroon. Aho twavuga ikindi naco ni muri eliminatoire ya Coupe du Monde yimirije kuba mu kwezi kwa 11 no 12 umugwi wa Cameroon wavyigejemo neza mu kwicira itike yo kuzokina ico gikombe mu gukora mu gihugu ca Algeria, aho numvise ko ari mu gihe ukino rwa mbere rwabere muri Cameroon, Algeria yagitsindiye Cameroon muhira igitsindo kimwe kubusa, mu gihe Cameroon nayo yaje kuzana kakanyarigabo nyene za gutsindira Algeria muhira ibintu kimwe cyatuma ibandanya kuri wa mugambi watsindiwe muhira itsindo byinshi, mucamo bitahura abantu musamu kwihana amakuru y'inkino hafi. Ariko no gihugu cyo Burundi kirimo tipe twagiye tubona abakinyi benshi bagenda baravuga yuko biteguriye neza urukino, kizigenza Saido Birahino niho yibereye, aho twabonye korana n'imenzo n'abandi hari mu gihugu cya Tanzania, ariko ni kibazo kikiri ku mukinyi ari wanaduheshije n'inota rimwe mu gihugu cya Namibia, bimenye Imana Bonfils Kalebo yanose karata itukura bituma arashaka gukinisha muri rukino ruzohuza Cameroon n'igihugu cy'u Burundi.
rero ni ibura ry'umukinyi ndashimiye Yusufu Nyange ryo bagaragaye mbega Cedric we bivuga kwiki hari cyo biba bitwaye kuba Nyange yarabuze cyane icyo bitwaye ni kinini kuko uri kuraraba Yusufu Nyange twarabivuze kenshi kuva imbere yuko Uburundi bukina na Namibia twarabivuze yuko ibura rya Yusufu Nyange rifise ikintu rihombeje cyane mu guserukira igihugu Burundi kuko uri kura urihweza umukinyi agiye mu rutonde rw'abakinyi 11 baranze ihiganwa rya Turikiya kumubura mu guserukira igihugu ugacuronka wa mukinyi akina mu cicaro ca gatatu muri Afrika y'Epfo ndavuga Fere nibyo akina mu cya kabiri mugaya umugwi we warakorotse agaca kinana n'umukinyi nibyo arakina muri Portugal mu cicaro ca kabiri mugabo umusize kuri ya nimero itari gwiwe urumva ubuze umukinyi yari gukina ijya nimero kandi ariyo nimero asanzwe akina urumva ko ari ikintu cy'uruhombo rukomeye cyane rero kubura Yusufu Nyange n'aka experience aramaze kugaduza aramenya n'ukuntu aganira n'uwo bari kumwe akamubwira ati hagarara ukumeruka rero kubura Yusufu Nyange n'uruhombo rukomeye cyane ku mugwi serukira gihugu hanyuma ngarutse kuri bijya bintu twari ko turavuga nyene systeme doje gukinisha abakinyi burya jewe hari ikintu nakunda kwemeranya n'abantu bamwe cyangwa n'abamenyereza bamwe gutangura match burya umugwi muba mugiye gukina nka Cameroon turatombo n'umugwi twavuga yuko inkino zabo zamaze officiel zamaze ziboneka Cameroon muri kane twarayibonye Cameroon urukino rwo gukina itsinda abaroko Cameroon abasanzwe bakinira muri Cameroon mu rukino rwari ko ruraba burya nyimba Jimmy Ndayizeye rujya rukina ataruravye yoba yarakosheje nuko yo bataravye rujya rukino abakinyi ba Cameroon turabazibura twamatiriko turababona rero kujuvuga uti ngoma ntangure gukina systeme nzibire ngoma mpere kuri systeme yo kuzimbega wozibira ukazibira nk'iminota nka 10 ya mbere nk'iyo minota 10 nyene bakayigutiramo nk'ibitsindo bitatu inyuma y'ivyo bitsindo bitatu uza kwiyumvira kugenda gusatira cyangwa uza kwiyumvira kubandanya uzibira kugira ntwige bindi ico nje kibazo ntararonkera inyisho rero cico ngoma kuvuga gutanguza umukenyero wo kuzibira kugira ngo manze wige Cameroon ushobora kuyumvira gutanguza umukenyero wo kuzibira ngo ugomba bige mugabo ukagenda kubiga bamaze kugubita ibitsindo bishika nko kuri 2 kuko Cameroon abasatizi bayo turabazi abakinyi bakina hagati turabazi je novuga yuko turavye effective y'u Burundi tukuraba abakinyi dufise inkino bafise mu maguru jewe ndashobora kwemeza neza yuko Cameroon bajya bakinyi bavuze ati tugoma tuyizibira bitokunda ko bayizibira ngo bare Cameroon ibabure mu gitsinda tuvugisha nyukuri tugombe tugende ku mukinyi umwe tugende inyuma Marco Waymenz nta nkina afise kuko nta mugwa afise Karimu Makenzi akina muri Rayon Sport nivyo arakina mugabo akina nabandi akina nabana abo bakinyene bo ngaho mu Rwanda kandi ameze neza Karimu mugabo nitwobumugiranya n'abakinyi n'abasatizi ba Cameroon hagati muri defense twabavuze Fere na Rucho Fere akina mu cicaro ca kabiri muri Afrika y'Epfo agiye kuzibira Toko Ekambi agiye kuzibira Chopo Moting hagati mu kibuga Vincent Boubacar ya umumeyere bitere wa kane tugende hagati mu kibuga dufise Gaël arafise umugwi muga ntakina ngira ngo bamaze nk'amezi 2 arenga atakina ataja mu kibuga mu hagati mu kibuga nyene reka mvuge ko dufise Jospe umugwi wiwe warakorotse ni Marantia Sport muri Tiriki naho nyene yakina rimwe abo nibo bakinyi twavuga yuko dufise mu kibuga ugiye kubahuzana ba Angwisa twamuvuze wo muri Napoli abo bakinyi ucumbwira rero ayo bakinyi dufise nubwo wo kwinjiza ba Steven Zigamasabo hagati mu kibuga kabashira ngo ugomba kuzibira abo bakinyi mvuze abo bakinyi baraza kukubura mu gitsindo wowe uzibije abakinyi badafise inkino bahuye n'abakinyi twama twabonye mu masa cyane hari Iburaya abo bakinyi ukavuga ati ngoma ndabige mu kuzibira muri systeme yo kuzibira abo baraza kukubura mu gitsindo tugombe tunagenda inyuma nakimbere iwacu ukoreshe basaido ntibazonkiza baze bagaruke ino ku mpande ba Mohamed Amizi bagufashe kuzibira sinibaza neza yuko Cameroon tuvuze ati tugira tuyizibire boyo tubura mu gitsindo ariko mvuze ati dukine kugurura urukino tuzoba turiko turirinda reka nanga karore mugabo sikuvuga ngo ni bica bibavyo iyo uri kuragwana n'umuntu mwafatanye sawa muri ko muraterana wowe ukagomba kuza urikingiriza gutera so
wewe atani muri kuramutera nibaza ko umuhaye kuraje yo kubandanya ujya muntu ahubwo aca umuhaye kuraje yo kurondera ahantu aza gucisha ingumu ayikomokore neza ko wewe yabonye uri kura muhungu nyimba uvutse mu maso araza kurondera ukunda ayigutera mu nda cyangwa uvutse mu nda ayigutere mu maso mu gihe nawe uhindukira ukamukubita mugabo nawe uhindukiye ukamukubita nawe araza kugira hano araza kuraba ukuntu nawe yikingira kugira ngo yanga muri kuramutera ntimugende ni kuri Cameroon rero nyimba twe tuzi tuzoba turiko turasatira Cameroon nayo iraza kuyikebuka igenda inyuma kuzibira kugira ngo itubashiremo igitsinda rero je simbona yuko yo tangura kuzibira ivyo no byo kuvugana ngo yobanza kabiga kubiga ni kuraba inkino bakinye Cameroon ifise system yihe iyo byanse ihindura gute uko niko kwigumuga ukamenya ati uriya mugwi tugiye gukina umeze uko ivyo gituma navuze nti Cameroon iminkino zabo zama ziri officiel ni kuvuga ngo ntizinyegeje kuburyo uvuga ati ngo ndashaka kubura urukino rwa Cameroon ngo byanishobora kugwiga ko ndarurabe ndagwihetse mbega nize system yakoresheje urumva ntishobora kubura ntibishobora kubura aho rero uyiga kare mugabo burya uzorabe abamenyereza benshi bakunda kwihendera ahantu kuvuga ngo match nyene rya match tugoma dukine ngo niho nigira umugwi ngo muri rya minota ya mbere aho buri kurihenda yego birakunda kubatokera bamwe mugabo si kenshi yego Cedric twagushimiye ku cyimzo cyawe aya na Vianney ndaza avuga Vianney ibigwi irusana profile ariko hariho ibura ry'umukinyi Yusufu Nyange mbega wewe ntaco ubona gishobora kuvamo kutuviramo nk'intamba mu rugamba je nanje sinoja kure ya Cedric ibura rya Yusufu Nyange vraiment ni ibura uri kuraraba riko rirakora ku Burundi cyane kuko uri kuraraba ngarutse gatoya kuri rya rukino rurangiye kuko niho narabashije kuraba gose ndashobora kugwanaliza kuko ngerageje kuraba abakinyi b'inyuma ngerageje kuraba Fere uko yarahagaze irya goli riboneka yuko ryavuye kuri Fere hanini kubera Fere yarabashije nimba yoba yaranyereye yaragize akabazo gatoya ariko nitwovuga ngo asampusa igoli ryavuye kuri kuko ugerageje kuraba na gardien ukuntu yarahagaze yahari ukuntu yameze nk'usohoka mu ipoto ameze nk'usohoka bacwashenga Fere bamucenze Fere acaratera mugaga diyaza kuba ari mu ipoto kumbure ari gufuma agira tentative zo kugarura umupira ariko novuga nti abakinyi b'inyuma dusanzwe dufise mu Burundi n'abakinyi yego bakina kandi bashoboye mugato turiko turaraba eske bakina mu mahiganwa ayahe eske ayo mahiganwa yo bakinamo bararonka umwanya wo gukina imisi yose ico nico kibazo gishaka igaruka seruka gihugu ntamba mu rugamba nukuvuga turumva abakinyi barakina hanze mugabo ugerageje kuraba bakina mu byicaro bimwe bya kabiri bya gatatu kuduga naho nyine ugasanga umukinyi haraheze ukwezi adakina eske umukinyi haheze ukwezi adakina ukacumuzana azi guhura n'igihugu nka Cameroon umva yuko ari ibintu gizente bitoroshe Yusuf Nyange n'umukinyi mwiza iyo tuza kuba tumufise hoho byabaye na mitende nkashangaruka kuri ikintu ngezanishari yavuze ati akabazo Jonathan yaragize kubura umwana wiwe ejo nico nikintu gituma aza gusama umupira atari informe kuko nitubeshanye vraiment yuko urakina urukino wabuze umuntu hanini ya uguma wiyumvira ibibazo bima bigaruka muri ivyo nyine rero nukuvuga nabakinyi Burundi ntaba mu rugamba bagiye guhana na Cameroon bose barazi ko Cameroon ari igihugu gikomeye kandi tuzi mu mateka mugabo ikintu basaba nuko batogenda basize mu mutwe yuko ari igihugu gikomeye yuko batushobora gutsinda byose birashoboka mu mupira w'amaguru bobo ni bagende bavuga bati twe tugiye kurondera itsinzi kandi tutegeza gukina nkuko Saidon ntibazonkiza bishikirije byari kuganira haba menshi makuru avuga ati dutegereza gupambana mpaka damu na mpaka n'amaraso agirene ave mugabo tugirene gupambana byose birashoboka no uvuga nti umunyereza Jimmy Ndayizeye ntagire umukino wo kuzibira kuko akagira umukino ntitubeshanye kuzibira umugwi wa Cameroon ni ikintu kigoye cyane nawe nyene ku ntamba mu rugamba ni ikintu kigoye kuko ugerageje kuraba nibwi myinshi ikina izibira mugabo tugerageje gusesangura kuri isi y'abazima umugwi tumaze kubona ugerageza no kuzibira na buhoro n'umugwi wa Atletico Madrid ushobora kuzibira umugwi ugahera ku munota wa mbere ugashika ku munota wa nyuma wazibiye mugabo Burundi kuza kuzibira abakinyi ba Cameroon ni ikintu kigoye no uvuga nti arugurura urukino nkuko Cedric yavuze ati mugwanye n'umuntu mukagwana wowe ukagumuzibira uboroka kiragoye ukuntu wowe kuko deja wa muntu azamaze kubona ukuntu aza gutera ariko wowe usohoye ingumu kayimuteye deja aragira ubwoba aravuga ati uyu muntu tuko turagwana n'umutoroshe ni kuvuga yo kugura urukino agakina agatanguza abakinya bishoboye bo akugura urukino ku mpande zose
hanyuma akataka guhera ku munota wa mbere gushika kwa nyuma ndibaza yuko namaze kubona yuko dufise imbere hasi abataka bakwiye hagati inyuma ndibaza n'abakinnyi ba Cameroon bavuga bati bamuhere kandi subiza kandi twese ndagushimiye Vianney bayubaye Jackson ni Yusuf Nyanga dahari ndetse bagi baravuga byinshi bijanye no kuzibira no kwataka bembe bivuga kwiki muri make ico kibazo nka Wilfried ico kibazo ndibaza n'umwana muto ico kibazo wacishe ugeje kuraba mu Burundi niwe mukinyi dufise ari ku rwego rwo hejuru akina mu higanwa rikomeye kandi ari ku rwego rwo hejuru rero ikenagiwe bavuze sinigwa ndabigarukako riraza kubonekana cyane mu ntama mu rugamba ariko reka manze ngaruke ku kibazo Cedric nivyo navuze numvise mengo keshi yavyo poje sinamubwiye je sinavuze ngo aze gukina azibira nivyo yatanze akaroko muko muragwana ico navuze niki abanza zibinota mike ya mbere yige Cameroon iyo minota 10 niyo navuze kuko urashobora kuziba minota 10 ya mbere bakagutibura mu bitsindo bitatu akandi karorero keza kufata ibihugu bibiri twakinye igihugu ca Mali n'igihugu ca Gabon ko twakinye urukino rwo kugira go guhera ku munota wa mbere gushika ku wanyuma dusatira Gabo yatugizene ntitwayibonye mu gitsinde kaza ku Gabo niri ku rwego rumwe na Cameroon tahu ariko Gabo natwe ntitwari ku rwego rumwe n'Uburundi sinavuze niki Jimmy yokina basi minota mikeya kamanza akazibira karaba agatingira kuri counter attack ugenje kuraba ufise ku ruhande Mohamed Amis urazi ni mupeti yiruka cyane atera amacenke Mackenzie acha ku ruhande rw'inyuma nivyo tumuzi nk'umukinyi aduga cyane atera amasanti rero utingiye kuri counter attack ugatingira kwa babiri Cedric Amis nivyo arafise akabazo ko kubagwa tuzi karazo mukinisha utingiye kuyo izo counter attack ni ibintu bishoboka ko Mohamed Amis ni umukinyi akina cyane acenga amacenge kandi yiruka cyane rero navuze ati minota ya mbere yokina abanza kuzibira agatingira kuri counter attack nuko nabivuze Cedric untaho Okay, Cedric Amisi nibaza ko yarabonetse muri entraînement yo ku munsi wejo unimezo yabonetse bigaragara ko ashobora kwa ari umuntu azokina ariko naje gatse gatoyi ni numugwi uyu watatse nawe nyene ushobora kubona yuko nawe uje witeguye kubera ko ni Cameroon izoza izikwije kuronka amata atatu ku bwanje niko navyumviye izoza jende gukura amata atatu ku gihugu cy'u Burundi mu gihe reba bazoza bakaza kugisatira ku ruhande rw'iwanje bakagisatira akabona ko cyagiye kuzibira kufunga kadena hari inyuma kushaka kwigufuri nibaza yuko adashobora bati wa mugwi kumbe uroroshe bashatanga kwikina je nanje no hano yuko vraiment ku bwanje sinavuze ivyo Jimmy azokora je navuze ku ruhande ko ndabibona Jimmy na office ndashobora kuzokora reka turindire umunsi weje ni cyumviro cyiza cyane hama nkunda bakinguruka kwa mwitabye kino kiganiro mwavuze byinshi bishobora kugira icyo bitereye ku rukino rwejo rugiye guhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Cameroon kuri wa kane na cyane igenekerezo rya 9 y'ukwezi kwa gatandatu 2022 gisa 9 mu masaha ngamu We are supposed to live in the African Cup of Nations we will be ni gukora like s'abonner cyangwa share kuri iyo page ya Burundi Sport ugiye bandanye uronka amakuru y'inkino ibyimbo byanyu n'intangere jya muri commentaire wandike icyo ubona cyo kuva kugira ngo Burundi bushobora gutahukana amanota 3 imbere ya Cameroon ugiye bivuze ko bigane tubashikiriza ndetse n'amakuru tugenda tubandikira hirya no hino we support you no kibutsa kandi ko tokibagira guca kuri Sport News hose ugenda ukore s'abonner like uje no kuri Rich Sport utibagiye na Sport platform zose n'ibinyamakuru bya bamenyesha amakuru muheje kumva kwa no majwi we support you twari kumwe na Cedric Kwizeye aha nawe twari kumwe na bishira niyo nkuru twari kumwe na Vianney bayubaye ndabakingurukira ko mutwitwararika mukurikirana ibiganiro byacu hanyuma ndabatumirira ejo duhurire kuri Canal Plus kugira ngo turabe urukino ruzohuza Cameroon igihugu cy'u Burundi azoba ari igihe cy'isaha 9 amasanga mu Burundi ndabifurije kuroranirwa no kubandanya ibihe byiza ciao ciao